Iyi ni radio BBC gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. U Rwanda ruhakana rwivuye inyuma ibyo rushinjwa n'abategetsi ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko rutera inkunga inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Nta ruhare u Rwanda rubifitemo, nta n'urwo rwifuza kuyigiramo, uretse wenda tuza kugarukaho rwo kureba uburyo haboneka igisubizo kuri iki kibazo kiriya ntambara imaze igihe kirekire. Hagati aho mu duce twegereye umujyi wa Goma hiriwe agahenge kubera ko nta bikorwa byo gukozanyaho byabaye hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Ishami rya ONU rishinzwe impunzi ku isi HCR riravuga ko impunzi zirenga ibihumbi 36 zageze muri Niger zivuye mu bihugu by'ibituranyi ko barahunga ibikorwa by'imitwe igendera ku matwara akaze idini ya Isilamu n'imitwe y'abagizi ba nabi bashimuta abantu. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese, ikaza muri amakuru yo kuri wa gatanu itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu. Ayo makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya. Mark Niyonkuru hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umuyobozi umwe wa Ukraine yagabishije ko inteko z'Uburusiya ziri hafi yo kuzunguruka igisagara gihambaye ca Severodonetsk kubera zegereye cyane akarere ka Donbass. Seri Haidai atwara intara ya Luhansk yavuze ko Severodonetsk cazungurutswe ibice 2/3. Ico gisagara nico kizungurutswe cyane mu buseruko, kikaba kikiri mu minwe ya Ukraine. Igisagara ca Limane ku birometero 40 uja mu burengero bisa nuko kigenzurwa n'Uburusiya, naho Ukraine ivuga ko ikiriko iragwanirayo. Inteko z'Uburusiya zagumye zigaruja bukebuke uturere muri Donbass kuva ico gihugu gihevye gufata ibisagara bikomeye biri mu burengero. Umukuru w'igihugu Vladimir Putin yabeshuje ko igihugu ciwe cugaye ibivuko vya Ukraine cagirizwa gutesha irungikwa ry'ibifungurwa mu makungu. Avugana n'umushikiranganje wa mbere wa Autriche, yavuze ko imvo nyamukuru ari bihano Amerika n'umuryango wa Buraya vyafatiye Uburusiya. Utwara Autriche yavuze ko iminota 45 iyo nama yamaze yaranzwe n'ibiganiro bikomeye. Yavuze ko vyari bikenewe kumva uburyo Putin abona ingwano. Umushikiranganje ajeje imigenderanire muri Pologne yabonanye na mugenzi we wa Turkiya, akavuga ko yizeye ko amatati ahagaze ku kwemerera Ubusuwede na Finland kuja mu muryango wa Buraya na Amerika wo gwandiriza umwasi hamwe NATO azotorerwa inyishu. Turkiya caritambitse imbere mu kwanka inyandiko z'ivyo bihugu zisaba kwinjira muri uwo muryango, cagize ivyo bihugu vy'amajaruguru y'Uburaya gushigikira imigwi y'iterabwoba y'abakurde, ivyo bihugu bihakana cane. Abajijwe ko bishobora gutwara imyaka canke amezi kugira ico gihugu cinjire muri NATO, umushikiranganje ajeje imigenderanire wa Pologne yavuze ko ico gihugu ko ingwano Uburusiya bwateye muri Ukraine ishobora gutuma uyo mugambi unyaruka. Umushikiranganje wewe ajeje imigenderanire wa Turkiya yavuze ko ari amakosa kubona ico gihugu gihimirizwa gushigikira uyo mugambi. Ingendo igira iti tuzokwama twumvisha Turkiya hageze mu gihe turabagenzi n'abafashanyabikorwa ntizoba ingendo ibereye. Ibi ntegerezwa kubivuga ku mugaragaro. Ivyo bihugu bitegerezwa gufata ivyemezo bizima. Nitwiteze ibidashoboka. Bategerezwa guhagarika ubufasha baronse iterabwoba.
abanyepolitike benshi muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika ntibitavye inama iba kiramwaka y'umugwi ushigikiye igurishwa ry'inkoho muri Amerika, National Rifle Association. Abayiteguye bariko baranegurwa cane kubona bayitunganije mu muji wa Houston nyuma yaho umusore yitwaje inkoho yikiye abana 19 n'abigisha babiri hari ku munsi wa kabiri. Utwara leta ya Texas Greg Abbott aza gushikiriza ijambo bitavyo nama bahurikiye muri iryo shirahamwe akoresheje video kugira ashobore kugendera ikibanza kirimwo ishure yatewe ya Uvalde. Icegera ciwe Dan Patrick nawe nyene ntiyayitavye, yavuze ko atashimye kongereza umubabaro imiryango yabuze. Ikigo kijejwe amagara y'abantu mu muryango mpuzamakungu ONU cagabishije ko ibitigiri vy'ingwara yo mu bwoko bw'ubushita monkeypox mu Congereza bibandanya biduga, ariko umwe mu bayobozi bakuru Sylvie Bryant yavuze ko ingingo nziza zizotuma abafatwa n'ico kiza zizotuma ituzwa. Yavuze ko bidakenewe ko haba umugambi wo gucandagisha abantu benshi, ariko ngo ko hakwiye guhabwa inkingo abantu bari hafi y'abafashwe. Avuga mu kanama kabereye i Geneve, Sylvie Bryant yavuze ko atamvo ziriho zotuma abantu bahamuka. Iyi si indwara abantu bagombye kugirira impungenge, ntabwo ari nka covid cyangwa izindi ndwara zandura vuba. Rero ayo mabwiriza yose ntagamije gutera impungenge abantu, ariko nayo gukangurira no kwizera ko tuzi ikitwugarije kandi dushobora gufata ingamba z'ingenzi mu gihe gikwiye. Kuri ubu dufite hafi abantu 200 bavuzwe ko barwaye ku isi hose. Tuzi ko uyu mubare ushobora kwiyongera mu minsi iri imbere kuko aribwo iki cyorezo kicyaduka. Umuntu wa mbere yayigaragayeho ku itariki 7 z'uku kwezi kwa gatanu. Hashize rero ibyumweru 3 gusa. Turabizi rero ko hari abandi barwayi bazagaragara mu minsi iri imbere. Umuryango wa ONU uvuga ko amashirahamwe atabara bari mu kaga, ariko arananirwa kwakira impunzi zihungira ku bwinshi muri Niger. Uyu muryango uvuga ko benshi muri bo bashikira mu turere twumye dusanzwe dufise ibibazo by'ubukene bw'ibifungurwa. Impunzi zirenga 36,000 zarashitse muri Niger mu mezi 4 ya mbere y'uyu mwaka, benshi muri bo n'abanyagihugu basanzwe bahunga imigwi y'intagondwa bava mu bihugu bibanyi. Niger hayo iri mu bibazo bidasanzwe bitegwa n'intagondwa. Userukira ikigo cawoni kijejwe impunzi muri Niger yavuze ko bamwe mu bana b'impunzi bafungura nabi kubera muri iki gihe. Yasabye ko haba umugambi wihuta ufasha mu bisata by'amagara y'abantu n'indero. Jacques urakoze. Mark Niyonkuru. Aya makuru ku buryo burambuye reka tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu duce twegereye umujyi wa Goma mu burasirazuba bw'icyo gihugu hiriwe agahenge kuri wa gatanu kubera ko nta bikorwa byo kozanyaho byabaye hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 kuva mu gitondo cy'uyu munsi. Imiryango ifasha abari mu kaga iravuga ko mu minsi 4 ishize abantu barenga 37,000 bavanywe mu byabo n'imirwano. Inkuru ya Patience Atwaire mugezwa na Robert Patrick Misigaro. Ibitangazamakuru muri Kongo bivuga yuko igisirikare cy'igihugu cyasubiranye tumwe mu turere twari twafashwe n'abagwanyi ba M23 mu minsi iheze, ariko ibarabara rikuru riri hagati ya Rucuru n'umugwa mukuru wa Kivu ya ruguru Goma riracari mu minwe y'abagwanyi bakinagenzura akarere ka Kibumba. Leta ya Kongo yasubiye kwagiriza u Rwanda gushigikira abo bagwanyi, ibintu Kigali yahakanye yivuye inyuma. Mu ntango z'inondwi u Rwanda rwasavye ko haba itohoza ku rwego rw'akarere ku bitero by'ibisasu byarasiwe hakurya y'urubibe hagakomereka abanyagihugu. Ku wa gatatu umukuru w'igipolisi ku mugwa mukuru wa Kivu ya ruguru Goma yahamagariye abanyagihugu gufata ibigwanisho bakivuna ibitero vya M23. Abo bagwanyi basohoye itangazo biyamiriza ivyavuzwe n'uwo mukuru w'igipolisi, bakavuga yuko ari ugukwega n'injyane z'amoko. Imigwano muri nondwi irangiye yarakuye ibihumbi by'abantu mu zabo
bakaba batse indaro mu masengero n'amashure mu turere turi hafi ya Goma. Impunzi zishika hafi 220,000 nazo ziramaze kwakirwa n'amashirahamwe y'abagira neza mu gihugu kibanyi ca Uganda. M23 igizwe hanini n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, n'umwe mu migwi y'abagwanyi irenga 100 igwanya leta ya Kongo mu karere k'ubuseruko bw'ico gihugu gafise ubutunzi bwinshi bw'ubutare. Uwo mugwi w'abagwanyi wagiriza leta kunanirwa kubahiriza amasezerano yari gutuma uhindukamwo umuhari wa politike, abagwanyi bawo bagashigwa mu gisirikare ca leta, impunzi nazo zigatahukanwa. Inkuru ya Patience Atuhaire. Tukiri kuri iyo mirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Christophe Rutundura yavugiye mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ibera i Malabo muri Guinée Equatoriale ko leta ye idashidikanya ko u Rwanda rwafashije umutwe wa M23 kugaba ibitero ku basirikare ba leta. Twashatse kumenya icyo u Rwanda rubivugaho, maze mugenzi wanjye Prudent Sengiyumva avugana na Alain Mukurarinda, ni umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Nta ruhare u Rwanda rubifitemo, nta n'urwo rwifuza kuyigiramo, uretse wenda urwo tuza kugarukaho rwo kureba uburyo haboneka igisubizo kuri iki kibazo kiriya ntambara imaze igihe kirekire. None uwo muti waboneka gute bwana Mukurarinda, kandi muvuga ko ari ikibazo kireba Kongo na M23 gusa? Uwo muti waboneka ko iyo habaye intambara zigira ingaruka ku bihugu bituranye n'iki gihugu, ari abahunga ndetse biguye mu Rwanda inshuro ubugira kabiri. U Rwanda nk'igihugu cyarashweho nacyo ubwacyo gifite uburenganzira, yewe gifite n'ubushobozi bwo kuba cyasubiza nacyo kikarasa, ariko rwabikoze kuko nk'uko nabivuze icyo rugamije cyo ni ugufatanya na Kongo ubwayo cyangwa se n'ibihugu byo mu karere kureba uburyo ibibazo byakemuka. Uyu Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo mwavugaga Christophe Rutundura, we aravuga, ndasubiramo amagambo ye, ngo ndabivuga neza ko M23 ifashijwe n'u Rwanda yateye ingabo mpuzamahanga za MONUSCO, ntabwo twakomeza kubiceceka. Iyo umuntu muri Kongo muri guverinoma mukuru nk'uku avuze gutya, byerekana ko umubano wanyu uhagaze gute, byifashe gute? Umubano uhagaze neza, turifuza gukomeza kumera neza, cyane cyane ko nk'uko yabivuze akabivugira mu ruhame, ntitubona impamvu kuko hari za mekanisme zashyizweho, hari uburyo bwashyizweho, hari inzego zashyizweho kugira ngo zikemure ibibazo nk'ibyo ngibyo. Tubona rero kugira ngo uwo mubano uzanakomeze guhagarara neza, hakwiye gukoreshwa izo nzira zateganyijwe u Rwanda ruhuriyemo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariho haganirirwa ibyo bibazo, aho kujya kubivugira ku ruhame cyangwa se mu itangazamakuru, aho kubivugira habuze, hateganyijwe hagomba kwigirwa ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ntabwo kuvugira mu ruhame ibintu nka biriya bidatangirwa n'ikimenyetso ari byo bikemura ibibazo, kandi inzira zateganyijwe zihari. Kuva ibyo birego babizamura, mwebwe mwari mwavugana nabo ku ruhande rwa Kongo? Nk'uko mbivuze, dufite inzira tugomba kuvuganiramo, twaranabisabye. Nta mpamvu tubona iyo nzira isanzwe ikoreshwa igomba kunyurwa iruhande. Mu cyegeranyo giherutse gutangazwa na ICG, ni International Crisis Group, iravuga ko ngo Kongo ishobora kongera kuba isibaniro ry'ingabo z'ibihugu bituranye na Kongo. Bakavuga ko ngo bagendeye ku magambo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aherutse kuvuga ko kubera ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda ari rutoya rudashobora kujya kurwanira mu bindi bihugu, ko rushobora gusanga abahungabanya umutekano warwo aho baturuka. Ntabwo ariho yenda abategetsi ba Kongo bahera bavuga ko u Rwanda rushobora kuba rufitemo ingabo. Umukuru w'igihugu yavuze yuko bigaragaye yuko umutekano w'u Rwanda uri buze guhungabanywa. U Rwanda rugomba gukora ibyangombwa byose kugira ngo umutekano udahungabana. Uyu munsi umutekano w'u Rwanda ntabwo wahungabanye. Ntekereza yuko rero nk'uko yabivuze, nta mpamvu uyu munsi ihari yo gutuma byakorwa gutyo, hariya habisibanira n'u Rwanda rukajyamo, kuko umutekano w'u Rwanda ntabwo wahungabanye, ntacyo wabaye. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, wasubizaga ibibazo bya Prudence Ngiyumva. Mukomeje kumva BBC gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, bari kuri internet murakurikirana amakuru kuri Facebook Live. BBC gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8.
dukomereze ku makuru yerekeranye n'igihugu cya Somalia. Umuryango mpuzamahanga ukurikiranira hafi amakimbirane ku isi International Crisis Group ICG ubona ko hakwiye kuba inzira y'ibiganiro n'umutwe witwaje intwaro ugendera ku matwarakazi y'idini ya Isilamu wa Al-Shabaab muri gahunda yo kubonera umuti intambara imaze igihe kirekire ivugwa muri Somalia. Uyu mutwe wongeye kuvugwa cyane vuba aha nyuma y'igitero cyawo cyaguyemo abasirikare benshi b'abarundi boherejwe yo kubungabunga amahoro mu butumwa bwitwa ATMIS bwahoze ari AMISOM. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko icyo gitero cyaguyemo intwazangabo zabwo 10 ariko Al-Shabaab ikavuga ko yishe abasirikare barenga 170 b'abarundi. Umuvugizi w'umutwe wa ATMIS yabwiye BBC ko amakuru yose ajyanye n'iki gitero agikusanywa. Mugenzi wanjye Bernard Bankukira uri mu biro bya BBC Nairobi yaganiye na Omar Mahmoud, umushakashatsi mukuru muri ICG, ubona ko inzira ya gisirikare yonyine ubwayo idashobora kurangiza ikibazo cy'umutwe wa Al-Shabaab kimaze imyaka irenga 20. Al-Shabaab remains a very significant actor. Part of this is because it is dominant in... Al-Shabaab iguma ifise ikibanza gikomeye mu biba muri Somalia. Imwe mu mvo nuko Al-Shabaab ari igenzura ibice vyo mu gihugu hagati muri Somalia, kuko ingabo za Afrika n'ingabo za Somalia hamwe n'abazifasha bakoze kwabaye kugaruza ibisagara bimwe bimwe, ariko mu gihugu hagati ahanini hagenzurwa na Al-Shabaab. Mu gihe rero aribo bagenzura ibice vyo mu gihugu hagati, nibo bagenzura ibibanza birimwo ingomero zo gutanga umuyaga nkuba n'ubundi buryo bwinjiza amafaranga. Ikindi nuko kuri Al-Shabaab byoroshe ko bagenda barahindura umukenyuro w'ingene bakora bivanye n'ico baba bakeneye gusumvya uko leta nabo bakorana bashobora kubikora. Ibyo bituma bama bafise intambwe imbere yabo. Uranabibona n'ingene bacengetera gushika no mu bisagara bakaronka ingene babandanya kuharondera amafaranga. Muri rusange ico novuga nuko inzira ya gisirikare yonyene idakwiye kugira ikibazo ca Somalia gitora inyishu. Nko mu gihe haba hari ibibazo vya politike mu gihugu, hari amacakubiri, Al-Shabaab ikironka himenera, kandi ubu ivyo nivyo birangwa muri Somalia kumbure kurusha no mu bindi bihe. Ubirabiye mu ruhande rwa gisirikare gusa rero, ico AMISOM yafashije kwabaye ukurondera urubuga rw'ingene uruhande rwa politike narwo rwokora. Mu ntambara nyinshi abenshi bashira imbere ibiganiro mu ntumbero kurangiza imishamirano. None ibi birashoboka muri Somalia? Ubwo Al-Shabaab yoba yiteguye kuganira canke ubwo leta ya Somalia yoyo yoba yiteguye kuganira na Al-Shabaab? Nibaza ko hategerezwa kuba inzira yo gushikira Al-Shabaab kugira habe ibiganiro mu gihugu, kandi nibaza yuko abo bose bafise uruhara mu vya politiki bose bahuriza kuri ico cyo kubona ko Al-Shabaab idashobora gutsindwa biciye mu nzira ya gisirikare, ko rero hategerezwa kuba ibiganiro kugira ngo ico kibazo gitore inyishu. Ikibazo kiba gisigaye no kumenya igihe ibyo vyoberako, vyoba ubunyene canke muri kazoza, hakenewe ibiki. Nibaza yuko hategerezwa kuba ukwiyemeza guhangana n'ico kibazo, kuko sinibaza yuko kizotorerwa inyishu ukundi. Hari aho bidaca bishoboka ubwo nyene, ariko nibaza yuko ari vyiza kwamuzi ko inzira ya gisirikare hari imwe, ariko ko n'izindi ari ukubandanya uziyumvira. Mbega mu gihe ingabo za ATMIS zova muri Somalia muri Kigarama mu mwaka wa 2024 nk'uko bitegekanywa, ntabwo bayuko amakungu ashobora kubona iyindi Afghanistan muri Afrika, aho twabonye ingene abatalibani bigaruriye igihugu mu minsi 10 ya nyuma, inyuma yuko ingabo mva makungu zirongoye na Amerika zivire muri ico gihugu? Well, I think that remains to be seen. I mean, that is one scenario. Nibaza ko ivyo ariko bitega amaso ni kimwe mu bishoboka. Mu 2024 si vuba kandi si kera. Igihambaye cyo kumenya nuko ibyo byose bivana n'ingene ibintu biba vyifashe ku rubuga. Kimwe muri ivyo n'ingene ingabo za Somalia zizoba ziteguye gufata ibintu mu minwe. Ivyo bikozwe neza, nibaza yuko mu 2024 ingabo za Afrika zishobora kuvayo. Ariko amakenga ntiyobura afatiye ku kumenya niba inzego za Somalia zijeje umutekano zizobishobora, ko ingabo mpuzamakungu zitazosiga igihengeri. Amakenga nkayo agumaho.
ubusesenguzi bwa Omar Mahmoud wo muri International Crisis Group. Katwerekeze mu burengerazuba bwa Afurika aho ishami rya ONU rishinzwe impunzi ku isi HCR rivuga ko impunzi zirenga ibihumbi 36 zageze muri Niger zivuye mu bihugu bituranye nayo hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka, maze bituma ikibazo cy'abari mu kaga kirushaho gukara muri icyo gihugu. Barahunga ibitero bitana abantu by'imitwe y'abarwanyi bafitanye isano n'intagondwa zigendera ku matwarakazi y'idini ya Isilamu ya Al-Qaeda n'umutwe wiyita leta ya Kiyisilamu muri Mali na Burkina Faso, ndetse n'ibikorwa by'ishimuta by'imitwe y'abagizi ba nabi bitwaje intwaro mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria. Ni inkuru ya Isha Harid mugezweho na Yvette Kabatesi. Mu itangazo ishami rya Loni ryita ku mpunzi rivuga ko abahunga bariho binjira mu bice birimwo umwoma kuruta ibindi muri Niger, bikaba bituma ikibazo cyabo gikomera kurushaho kubera ibura ry'ibiribwa ndetse n'ibiciro bizamuka mu buryo budasanzwe. Iryo shami ritangaza ko bamwe mu bana bahunze bafite ikibazo cy'imirire mibi. Uhagarariye ishami rya Loni ryita ku mpunzi muri Niger, Emmanuel Gignac, yatangaje ko imiryango ifasha n'abaturage baho bagorwa no guhangana n'ikibazo cy'impunzi ziyongera zikeneye aho kwikinga, ibiribwa ndetse n'amazi. Yahise ahamagarira ubutabazi bwihuse kugira ngo haboneke ubuvuzi ndetse n'amashuri. Icyo gihugu giherereye mu burengerazuba bwa Afurika ubu gifite impunzi hafi ibihumbi 580, harimo abaturutse muri Nigeria, Burkina Faso na Mali. Niger nayo ubwayo yugarijwe n'ibitero byiyongera by'imitwe yitwaje intwaro. Inkuru ya Isha Harid. Dukomezanye na Yvette Kabatesi mu kiganiro cya Baza Muganga. Uyu munsi tuvuga ku ndwara yo kunukirwa. Mwiriweho neza, none turabagezaho igice cya kabiri ku ndwara ya kakosmia ituma umuntu agira impumuro mbi mu mazuru cyangwa we akayumva kandi idahari. Turacyari kumwe na muganga Kayitesi Batamuriza mu ivuriro Human Hood. Ni ibintu bibiri n'ubundi. Hariho utwoya tujyanye n'imyakura yakira iyi mpumuro. Iyo utwo twoya dufite ikibazo nko navuze harimo ihungabana bijyanye n'igikorwa runaka cyangwa ikintu cyabaye ku muntu mu buzima bwe cyangwa kijyanye n'uko yakomeretse, bigasa nkaho mu bwonko naho bisa nkaho byasobanye, aho impumuro ijya bigasa nkaho kumva parfait cyangwa kumva ikintu gihumura neza ukumva utakicyumva, yenda buri kintu kumva gihumura nabi cyangwa buri kintu kumva gihumura nk'amaraso, kuko mu mutwe wawe aricyo kintu yenda gisa nkaho cyakugumyemo mu bwonko. Hari ibyo bijyanye n'imyumvire y'umuntu, sibyo? Hari n'ibijyanye n'imyakura, ariko n'ikindi cya gatatu twavuga aricyo cy'uburwayi buvurwa. Iyo ibimyira byumira mu mazuru, niyo amazuru adakora ibimyira nk'uko bikwiye, byumiramo, byakumiramo za mikorobe cyane cyane za bagiteri, nago zigasa nkaho zijyamo zikabyariramo, ari hahandi utangira kugira ibintu bimeze nk'amashira, noneho bigatangira kunuka nabi, nk'uko n'ikindi gisebe icyo ari cyo cyose gishobora kunuka nabi, kuko hari ibintu navuga yenda bishobora kuba bisa nkaho biboze byaboreyemo, akabyo bitera icyo kibazo. Rero hari impamvu zitandukanye, impamvu by'imyumviro, impamvu z'imyakura n'impamvu z'uburwayi bw'imiterere yo guhindagurika kw'imiterere yo mu mazuru, bigatuma za mikorobe ziyongera, noneho nyine uburwayi bukaba bwinshi, bikazamo impumuro mbi. Nk'uko buri gihe ahantu hose haba hari impumuro mbi, nuko hari ikintu kibi kiba kirimo. Hari ibintu wenda umuntu yavuga ngo byaba bituma umubiri ushobora guhinduka cyangwa se umuntu agahungabana kubera icyo kibazo? Yego zirahari, ariko wenda n'ikindi ntari mvuze n'ibibazo by'imisemburo. Guhindagurika kw'imisemburo bishobora nabyo gutuma habaho guhindagurika kw'impumuro, ukumva urimo guhumura nabi cyangwa ibintu birimo guhumura nabi. Ariko ku ngaruka zabyo, ingaruka ya mbere nini navuga ni hahandi umuntu asa nkaho yiheza, kuko yumva ko ntabwo ari bujye mu bandi, kuko iyo agiye mu bandi bimutera ipfunwe, kuko yumva yuko arimo kubahumurira nabi, cyangwa nawe akibaza ko barimo baramuhunga kuko abahumurira nabi. Kubera izo mpamvu bigatuma yiheza, nicyo navuga cya mbere kinini. Ikindi, hari n'abantu usanga yenda batagishobora kurya, kuko iyo bariye bumva buri kintu kirimo kubanukira, bakumva batishimiye. Muri make sinavuga ko ari uburwayi yenda buhungabanya imikorere y'umubiri, ariko ni uburwayi buhungabanya imibereho n'imibanire y'umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi. Indwara siravurwa muga? Yego iravurwa, uko twabivuze iterwa n'impamvu zitandukanye. Niba ari urugero nk'uko navuze yuko niba ari akantu umwana yashyize mu mazuru, iyo ukavanyemo icyo kibazo gihita gikemuka.
ako kanya iyo ari uburwayi bujyanye n'uko hagiyemo za mikorobe cyangwa infection nka sinusite gutyo tuvuge, icyo gihe nabyo biravurwa. Niba ari ibibyimba biri mu mazuru nabyo biravurwa, niba ari ikirungurira nk'uko twabivuze nabyo biravurwa, niba ari ibibazo bituruka mu menyo no mu suku yo mu kanwa nabyo, ibyo byose biravurwa. Noneho hazaho impamvu zituruka ku ihungabana, icyo gihe n'ubundi umuntu araganirizwa nk'uko abantu bafite ihungabana baganirizwa kugira ngo ashobore gusobanukirwa ko cya kibazo akeka ko gihari kidahari, bigatuma ashobora gusubira mu buzima busanzwe. N'ubundi bw'ubwenda bw'imisundwe cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo bijyanye n'uko umuntu yakoresheje imiti mu gihe kirekire ikaba yaramwangirije amazuru, hari ukuntu nabwo bahabwa imiti ishobora guhora bakora isuku mu mazuru mu buryo buhoraho kugira ngo bya bimyira bireke kumiramo, bizajye bishoka cyangwa bitemba nk'uko ibimyira bisanzwe bitemba, bigatuma infection cyangwa impumuro bituruka kuri infection igabanuka. Muri make havurwa impamvu itera ikibazo, kuko guhumurirwa cyangwa guhumura nabi ni ikimenyetso ntabwo ari uburwayi ku giti cyabyo. Biravurwa bigakira neza nta kibazo rwose, biravurwa bigakira, biterwa n'ikibitera. Niba ari mu mazuru hangiritse, ibyo biba bigoye gusubiza amazuru mu buryo yagombaga kuba ameze, ariko hose hari ubufasha bushobora gutangwa kugira ngo cya kibazo nubwo cyaba cyari gikomeye, kuko hari nk'umuntu ushobora kwinjira mu cyumba runaka ukumva icyumba cyose gitangiye kunuka, ariko iyo ahawe ubwo bufasha bwo koza mu mazuru no guhabwa imiti afasha kogesha mu mazuru, bituma ya mpumuro isa nkaho igabanuka ku buryo wenda hari igihe yumva ameze neza, noneho byakongera kugaruka akongera kandi akoza mu mazuru bigakira. Ariko nk'uko nabivuze, byose bivurwa ukurikije n'ikibazo umuntu aba afite. Hari ibikira burundu, hari ibidakira burundu, ariko bishobora kugabanywa ubukana bwabyo, umuntu agashobora kubana nabyo. Dusoza, hari inama mushobora kugira abantu kuri iyi ndwara ya kakosmiya ituma umuntu yumva impumuro cyangwa se aturukamo impumuro mbi mu mazuru? Icya mbere cyo ni ukumenya ko ari ikibazo gihari. Icya kabiri, iyo bibaye ntabwo ugomba kwiheza, ugomba kujya gusanga umuganga kugira ngo akugire inama. Nk'uko nabivuze, ibyinshi biravurwa, n'ibitavurwa hari ubushobozi buba buhari kugira ngo ubukana bwabyo bushobore kugabanywa ku gihe, ku kigero gifatika kandi gishimishije, ku buryo ubuzima bwawe bushobora gukomeza bwa buri munsi. Rero n'ababifite ntibiheze, basange abavuzi kugira ngo bashobore kubafasha. Muganga Kayitesi Mukara watubwiraga ku ndwara ya kakosmiya ituma umuntu agira impumuro mbi mu mazuru cyangwa we akayumva idahari. Ni naha dusoreje. Twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo. I Kigali ni ugasanduka amabaruwa 2790. Email nayo ni bazamuganga@gmail.com. Muraraharyana. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga mwaganiraga muri icyo kiganiro cyabaza muganga. Mu gusoza reka nongere nsubize ijambo Mark Niyonkuru atugezeho amwe mu makuru y'ingenzi avugwa muri BBC. Umukuru w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin yabeshuje ko igihugu ciwe cugaye ibivuko vya Ukraine cagirizwa gutesha irungikwa ry'ibifungurwa mu makungu. Avugana n'umukiranganji wa mbere wa Autriche, yavuze ko imvo nyamukuru ari ibihano Amerika n'umuryango wa Buraya vyafatiye Uburusiya. Utwara Autriche we akaba yavuze ko iyo nama yari ihambaye kandi yashoboye kubona ingene Putin abona iyo ngwano. Umuyobozi umwe muri Ukraine yagabishije ko inteko z'Uburusiya ziri hafi yo kuzunguruka igisagara gihambaye ca Severodonetsk kubera zegereye cyane akarere ka Donbass. Yavuze ko Severodonetsk hugarijwe gushika ku bice 2-3. Ico gisagara nico kizungurutswe cyane mu buseruko, kikaba kikiri mu minwe ya Ukraine. Jacques. Urakoze Mark Niyonkuru. Mu karere nababwira ko u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma ibyo rushinjwa n'abategetsi ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko rutera inkunga inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Naho mu duce twegereye umujyi wa Goma hiriwe agahenge kubera ko nta bikorwa byo gukozanya aho byabaye hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Mu kiganiro cy'imvo n'imvano cyo kuwa gatandatu ejo tuzabagezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro twabagejejeho kuwa gatandatu ushize. N'ikiganiro cyavugaga ku mibereho ikomeje gukomerera abarundi kubera impamvu zitandukanye. N'ikiganiro muzakibona na Ferenga Kwaya.
ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Michael Riga. Tumwakoze cyane guhitamo BBC gahuzamiryango. Amakuru yacu arakomeje mu mpera za kino cyumweru ku rubuga rwacu rwa internet BBC gahuzamiryango.com ndetse no kuri Facebook. Ejo ni imvo n'imvano ku cyumweru n'urunana. Muramukiho.